inyishu z'ibibazo byacu. Mama yakuvugishije ukaca wirukira ku muhungu, papa yakuvugishije ukaca wumva wokwetera hariya. Twumve yuko dufite izo nyishu, ahubwo tumenye mbega igikenewe n'ikihe kuri kazoza kacu. Ubenga abantu barabimenyereye kuba umumama yiga, rero muri icyo gihe turaza kubona kwiga inshurano zo mu rugo abana kandi bimeze gutyo. Rero ni nk'uko umuhungu ashobora kukubwira ngo ninga ukora nkagushikana mu rugo ugasubira ku ishuri, ariko ntukubeshe nawe urabibona mugira ukungene mubayeho no munsi. Ishure azorishobora kurihira ishure, yongera bishobore no kujana hasi, yongere akwandike hace hitamwo n'umwana hitemwo na za ngwara. Ese ibyo bizoba bikunda? Jewe naragiye mu Burundi ngenda kubaka, sinzi ko nari nkiri muto, imyaka yo nari ndayikoreye. Turaza kubona hari ingaruka nyabaki byari bimeze gute mu kibano, kw'ishure, ababanyi. Nkiri muto cyangwa ababyeyi banje bari banyiteze iki ku bijyanye n'ubuzima bw'ishuri, hanyuma wongere wibaza ati mbega jewe nifuza ko ejo haza urugo rwanjye nzorutunganya gute. Ego, nanjye kwambara nsiganiriwe nk'uko mugenzi kubyifuza murayibona ni ibidasanzwe, ni ibinini yose indi menyere kuri mikoro ya TV. Kandi nateye ko na mugenzi wanjye Muhoza Justine ko yaje kubabwira, yatumiye kugira ngo dushobore kuganira kuri ibi cyangwa n'ibindi. Agiye kubabwira murakoze cyane. Kuri uyu munsi rero murashobora kwibaza tuza kuyaga iki? Uyu munsi rero tuza kuyaga ku mumama yagiye gushinga urugo akiri umunyeshuri. Turaza kubona hari ingaruka nyabaki byari bimeze gute mu kibano, kw'ishure, ababanyi babibona gute, kubera urugo hari kera. Ubu ubenga abantu barabimenyereye kuba umumama yiga, rero muri icyo gihe turaza kubona kwiga inshurano zo mu rugo abana kandi bimeze gute. Hoba hari ingorane yoba yarahuye nazo, araza kutuyagira byinshi. Rero ibintu tuyagira n'icyo gihe byari bimeze gute. Ego, nk'uko mugenzi wanjye yagiye kubivuga, ni ibinini yose y'ingenzi twababwiye. Ndi umwe mu bashoboye kuja kubaka urwabo cyangwa urwanje. Mu Kirundi bakunze kuvuga ngo kuja mu Burundi. Rero naragiye mu Burundi ngenda kubaka, sinzi ko nari nkiri muto, imyaka yo nari ndayikoreye. Kuvuga yuko hari kare, hari imyaka nari ndayikoreye, ariko bivanye n'uko sinari bwaheze ishure, nari nkiri ku ntebe y'ishure. Harara kabate hariya mu kasagara ka Rumini. Icyo gihe naciye nja kubaka, rero biba byoroshye nk'uko mwaje kubivuga muri biba byoroshye ko ndibuka ndi kumwe n'uwo twari dukundanye, twakundanye umwanya munini. Rero yaranyizeza yuko nitwamara kubana yuko dusubira ku ishuri byoroshye, ariko maze kuyishikamo ariyo ngorane ya mbere nahuye nayo, kandi aricyo kiza gufasha n'abariko baradukurikirana, ni ibica bikurikira mu gihe uri mu buzima bw'ishuri n'ubuzima bw'urugo. Kuko hari igihe rimwe na rimwe abakiri bato twiyumvira yuko ibintu byose tubonesha amaso cyangwa ibintu twiyumvira ko tugiye kubifata biba byoroshye, ariko siko bimeze. rero tubwiye yuko bitari byoroshye. Turashobora kutubwira ni iki byari bigoreye hehe? Ni ukuvuga ahantu byari bigoreye, maze kubaka murabizi, hariho uruseno rw'ibyo akunda kuvuga ngo genda wiyigiye. Rero iyo ushyize mu rugo ubuzima burahinduka. Rimwe Imana iyo ihezagiye byihuse hari igihe mushobora umwana. Ikindi nacyo nabonye, nubwo amafaranga biba ari menshi gutyo, iyo ugiye mu buzima bwo kubaka urugo, hari ukuntu umenga biravamo, hari ukuntu umenga birava buke buke, ugasanga niba mwari muri kapabe mufite amafaranga, mufite ibitamubiri, hari igihe bimena nk'amenga byafungutse. Rero icyo gihe ibibazo birafite. Rero dufatiye kuri cya kintu twari twavuze ngo ibijyanye n'ubuzima bw'ishuri, ni ukuvuga
iyo maze kurushikamo ko twari twavuganye no tugendanye ko nzasubira ku ishuri kwiga ntibyakunda ahantu byangiye ni bwa buzima bwo kubyuka mu gatondo ukamenya birasaba ko nkubura, birasaba ko noza ibyombo, birasaba ko nkoropa, birasaba ko ntegura iby'umugabo, bigasaba mbega umugabo ejo azogenda akabyambaye ibirato bye birateguye, amashesheti yiwe yoba arahabwirizwa kuba, cyangwa ukamenya ati impuzu ziwe ziragoroye. Ibyo byose ukamenya ingene ubipanga haruhande yaho ruriya buzima bw'ishuri naho ukamenya ese uno munsi nta dukora turekire ejo nta ijambo gatanditse. Rero ibyo byose ugiye kubikombina usanga ibibazo bitoroshe, kandi haruhande yaho nari nabishishikiremwo aho usanga imana ihezagiye ukasize mu buzima bwo kwibaruka hoho bibana ingorane ziba ziyongereye. ariko madame nyine dusubiye inyuma gato watubwiye yuko ntibyateye bikunda yuko usubira ku ishuri, cyo bari igiti cyatumye bidakunda yuko usubira ku ishuri kubera yari yakwemereye ati n'icoba cose nta na kimwe uzosubira ku ishuri. none byahiye hehe ngo ntakore ibyo yari yavuze? aha hantu muhumve kandi muhumve neza abajene ninakibuze cyari igihe kibaza yuko ibyo twibaza byose bishobora gukura, ni ukuvuga aho icyatumye bitatu byoroha tumaze kubana twabaye ukwezi kumwe n'ukwezi degari twakuye naciye ntwari igihe nsanza mu buzima bwo kwibaruka. murabizi abakenyezi iyo umuntu yibungenze iyo umudamu yibungenze hari amafeblesi ategerezwa kumushyikira. urumva wewe ntiwabaye muri ba bandi yanteye inda hama nagiye gusa abana wewe wagiye asanzwe? naragiye twarabyumvikanye ko twari dusanzwe tumaranye igihe, twari dukundanye tubyumvikanamwo, hanyuma icyo gihe bijya by'abakiri bato nyine turabyumvikanye. oya dushaka aho hantu hasigure neza ni igiki cyatumye ufata decision? urumva kubera tumenyereye umenga ibintu byumvikana buke buke yaguteye inda hama wagiye murabana, none wewe kugira wiyumvire kugira kubaka ugeza urakiga uracyari umunyeshure muhira nta kintu ubuze uca ufata rero iyo decision wewe ndagiye igiki cyabiteye? ako kantu nyine uvuze ngo buriya nta kintu ubuze ni ukuvuga ngo umuntu wese ibibazo agenda ahura nabyo, na cyane cyane nk'abakiri bato b'abanyabujumbura ariyo usanga nyine rimwe tutihanganiye hari igihe usanga twashushe rimwe na rimwe rero bivanye n'abatipe kanaka tuba turimo ndakigiye gute mu mvugo y'abajene, bivanye n'umutipe muba muri kumwe ugasanga byabaye ngombwa ko dufashe ingingo iyo meze nk'aho umenga turahunga ibibazo bikamera nk'aho muhira bamfashe nabi, muhira mama yambwiye bikamera nk'aho umenga urahunze. rero icyo gihe bivanye n'uko umutipe twari turimo twapfundikana amafaranga yarayafite n'icyubahiro yaragifite, rero numvise nyine umenga nuko kandi rero icyo gutangaje narindi ku ishuri narindi murenzerana ariko nyine bisanga nakwezi narakwiye ku ishuri bravo. wewe wavuga ati ibi bintu by'ishure abavyeyi sinzi umuvyeyi biracitse aragututse ubyagiye nabi wavuga ati vomye ngende ntihakiri wanjye. mbere si no kuvuga ngo umuvyeyi abagututse gusa nijanye sinzi ko ari inyumviro nke, sinzi ko ari ingorane tuba dufite, ariko hari igihe abavyeyi usanga babihanira kufunga ugasanga byabayemo nuko dufata imyanzuro itari myiza. rero jewe icyo gihe nisanze nyine nagiye mbana n'uwo twari turi kumwe, ariko imbere ingaruka itari nziza mu ntango uko aho bigeze ubu bimaze gukura abana bagiye kugeza umwana abandi. tubwire rero izo ngorane kubera hari urwaruka rubikoza by'ubuzima cyane rushaka kumenya izo ngorane kugira zibafashe gufata amadecision ntibahugire kwiyumvira ibi sawa bizogenda neza, babwire izo ngorane mu ntango byari bimeze gusa ngorane mwahuye nazo n'izabo. ego nk'uko nabibabwiye ingorane itagize ubwa mbere ni ubuzima bushasha uba winjiyemo, kandi ubwo buzima bushasha ukabufatikanya n'ubundi, ko dusanzwe tuzi umwana ari ku ishure w'umunyeshure arava ku ishure akamenya ati nimba muhera ko gufungura agafungura, hanyuma nyuma yo gufungura akamenya ati ndafata pose ntoya cyangwa ndakora utundi dukorwa two mu rugo amafatikaye. rero iyo umaze kuja kubaka ukiri umunyeshure bwa buzima bwa pose
kuvuga ngo ndafatikaye usanga bugoye kuko inshingano ziba ari nyinshi rero ahantu uca usanga bigoraniye ni cya gihe utwara imbanyi tuvuge nk'umuryango uba winjiyemwo wowe uzobwira ngo ushaka kuja kwiga kuko hariho abavyeyi bagifite imyumviro cyangwa inyumvo z'uko umukenyezi nimba agiye mu rugo abwirizwa kwibaruka gushika vyara cyangwa gufungura umuryango rero ico gihe iyo uciye utwara imbanyi biba ari ikibazo rero nka jewe mbere byanashitse hari intwaro y'uwatwara militia yayifashe ico gihe yari izangengera hisha kiriya gihe yaradukarira cyane ku buryo bw'uko wihenze ugatwara imbanyi iri kw'ishure cyangwa bikumvikana yuko wubatse ibana ishuri nk'abanyaganikeye rero byaca binasheka igihe byaba bikikira kushira ku ishuri byoroshe icyo gihe nagiye nababwiye ko nafite intwara imbanyi ngira za febrese z'umudamu yibungenze nyuma yaho nca ndibaruka undi nyuma yo kwibaruka bica bisaba kurera umwana hanyuma hari igihe usanga umwana agwaye tanze umwana mw'ijoro arashushe bikaba ngombwa kukinjirana kwa muganga mu gatondo undi icyo gihe kujya ku ishuri rero izo ni intambamyi zigenda zafekta ababa bagiye kubaka izabo bakiri mu buzima bw'ishure ibyo narabibonye rero hariyongera ko kandi n'ubuzima bwo amafaranga ugasanga uburyo mu rugo uko mwari mubyiteze siko bigumye biri kuko urumva iyo umaze kuja mu rugo ukaca utwara imbanyi wewe uri umudamu nta kintu ucihereza rero uca usanga bigoye usanga inshingano hino warondera wenyene icyo gihe akatamenya kuronderera umukenyezi impuzu azambara uba wamikaye wicaye ngaho arajana sinakwamikara ko iyo uri umukenyezi iyo ugiye muri ubwo buzima bwo gutwara imbanyi usanga bitoroshe rero usanga bitoroshe icyo gihe niho usanga umushinga ntaharondera wenyene bigorana ngene nawe uri wese wamufasha ko nawe ubishobora rero n'icyo gihe sosiyete yoyo yari imeze gute yabibona gute ngorane mu kibano icya mbere cyo mu kibano usanga atari byiza kuko turazi ko ababyeyi bature batwigisha indero runtu cyangwa gutera agateka umuryango mbere n'ishengero bikajamwo n'igihugu ambisi rero iyo uciye muri ubwo buzima bwo kubaka ubwawe hataragera mugabo turinya gatoya hari abubaka ibyabo bakiri ku ishuri mugabo bigaca mu mategeko rero icyo gihe nka sosiyete ijana ku ijana kenshi burya usanga babyumva kuko basanzwe babizi yuko n'ubuzima butoroshe n'ubuzima buba bugumye kuko barabizi rero icyo gihe nka sosiyete icya mbere cyoco no kuri n'abariko baradukurikirana barabizi ntibabihezagiriza ijana ku ijana muri wewe kibano urumva ntibabihezagiriza rero ko mu kibano batayihezagiriza ijana ku ijana none we mu kibano wabyakira gute wabifata gute wiyumva muri wewe umeze gute icya mbere ni uko maze kubishikamo nta kuntu nari kubisohokamo ko deja navuze ko je ntibyateza kugira ngo ntware imbanyi rero kubisohokamo ntibyari byoroshye ahubwo nyabune nakomeje mbyara nongera mbyara kandi byari ngombwa ko n'ubundi mbandanya n'ishuri rero byari bigumye cyane mu kibano bari bazi ingene n'ubwenge ndi ku ishuri ko ndi ku ishuri nari nzi ubwenge cyane rero byarabakoze ko cyane nyine byagenze gute kugira ngo atakaze ishuri nyine ntibigeze babitahura byari bamugakana rero mu kibano ndenganye narumva ko nakoze ibitari byo ariko kandi nanjye gusohoka mu byari bigoye umwana afite umwana bwapfa ari umwana umubebe no umujene w'umuyabaga ariko arakurikiza ni ko ukuntu wamuhanura ikintu numva ahanini nyamukuru numva notanga nk'impanuro ni uko ibi bintu twirukiramwo twibaza ko ari amahoro cyangwa twibaza yuko ari byo nyinshi z'ibibazo ibitangwa n'ibindi tugenda duhura nabyo ugasanga hariho ama etape cyangwa intambwe tuba dusinze twibaza ko tugiye gukemura inyinshi z'ibibazo sibyo sibyo twabisigaye mu gihe twari ko turakora cyangwa aho twahereye tuvuga rero nko ku banyeshuri bobo baba birukiye muri ubwo buzima bwo kubaka ibyabo ni ukuri biba bigumye cyane nk'uno munsi wo dufatiye
akakubwira ngo ningukora nkagushikana mu rugo udasubira ku ishuri ariko ntakubeshe nawe urabibona muhira ukungene mubayeho no munsi ishure azobishobora kurihira ishure yongera bishobore no kuzana hasiyo yongere akwambike hace hitamwo n'umwana hitemwo na za ngwara ese ibyo bizoba bikunda birazimvye cyane ni ibintu bidashoboka rero nk'impanuro ari bishoboka uko bikunda ni ukuri twari dukwiye kurindira tukaraba ngene tubanza tugaheza ishuri kuko ijana ku ijana nka benshi witaye mu buzima bwo kubaka urugo uri no mu buzima bw'ishuri ni ibintu bivumye ni ibintu bizimvye cyane ntibiba byoroshye n'ukuri bigeme mukireshwa mukiri mu rugo nk'abafana ba mama mwicare mwige amashure bishobotse mu minuze amametrize amadoktora muzice abagabo banyu beza barahari ntimushuhe ngo ngomba ndamwitange murashobora kumpeba kubera abantu bitwaza ngo hamwe ntobyemera rero ntimushuhe nimutekane mutuze umugabo mwiza arahari kandi uzomuronera igihe kubera guhunga ingorane ngo muhira ngo hari ingorane ntibazihungira mu rugo kubera ubugiye mu bindi bintu byoroshe kandi bigumye rero mutekane mwige kubera biraryoshe kuja kubaka waraheze ishure biraryoshe ata stress ngo uno munsi interrogation devoir amasilabisi biravuna rero nibitonde ariko hanje hagati aho ko bivanye n'uko hari n'igihe abajene uno munsi avuga ati jewe namuronse kweri niyonse ati abahungu buno munsi barazimvye namuronse twavyumvikanye turontwara sinopfa kuja kwigerageza reka ndagasubire kano kantu ko ndi umuvyeyi uno munsi ndahanura abandi bana umusore cyangwa inkumi nimba uzobona vyanse uvuga ati jewe niyangaje ndumva yuko nshaka ko noba kurwanya uzobivyemwo ubizi ko atari coroshe ubivyemwo utazi utavuze ngo nivyananira yego kuko basoko nibo bavuze ngo kubaka si ukubomora ni ugushinga rukavuma rero ibi bintu tuba tugiye kubaka izacu bimeze nk'aho ari obstacle ari nk'ikintu kiba kigiye kugirira viziyo yawe uba ufite kuko umaze kubijyamo uriyumvira ese nsibe kuja ku ishuri ukaca wibuka ejo hawe hahise wavuga ati jewe ndifuza yuko nzobiki inyuma y'ishuri ryanjye mugabo kandi ha ruhande yaho ukavuga ati jewe ndifuza ko umuryango wanje abana banje batagenda n'ibirenge bigaragara abana banje batubuze icyo bafungura abana banje batubuze icyo bambara rero kumwe n'ibyo byumviro byose ugenda uharura bica bikuniganira mu kubifata n'iturere rero mu byumba biba bitoroshe nimwabyumvikana n'uwo mukundanye ukemera ko mujya kubana uje muri uru rugamba urumva umenya ati nubwo ndabigiyemwo bicoroshe kuko jewe narapiganye nababwiye nanigwa muri 11 ariko bivanye na viziyo yanje nari mfite viziyo yo kuba umujournaliste nayigize nkiri muto cyane ndibuka nkiri ku ishuri naravuga ngo ndifuza kuzibona ndi muri kabine technique nk'umujournaliste rero iyi viziyo nari ndayifite kuva kera mugabo urumva ko nagiye mpana n'izo ntambara bishaka kundoka binsubiza inyuma kandi na n'uno munsi hari bitarakunda kunshika ko bivanye n'uko bafise umwana umwe ugira kabiri reka kubigira bizi umwaka agwara umugabo nawe arankenesha ewe hehe ndawukeneye urumva kugira ngo nzoshike kuri ya ntumbero yanjye nari mfite ejo hahise biba bigikunda rero nimba ugomba kubijyamo ubijyemo ubyumva ngo ntibyoroshe nibyo icyo kintu uvuze nico kubera no mu kibano hari umumama umuvugana akavuga ati jewe nkiri inkumi nari mfite viziyo nkiri inkumi nashaka kuzokora iki nkiri inkumi nifuza ibi n'ibi n'ibi mugabo amaze kuja ku mugabo byose byaranse rero haracari kinani bibatekane bakoreye amaviziyo yabo hamwe niyaje mu rugo atazizi ati iyo babazi nkiri inkumi kubera ubukumi ntibugaruka ntibugaruka rero nashize viziyo zanyu muzikore kandi mutekanye hano ibindi bizoza mu bakunzi ba Woman TV nibaza iki kiganiro kuri Sense
biramfasha rwose cyane rwose si ku mwigeme cyane cyane neme no ku muhungu umujene akiyumvira kurongora urumva cyo mufasha rwose kubera nawe n'abasezerwa bifuza gushikako atarabushikaka rero nagikore agifite umwanya ataraja mu zindi nshingano kubera biragoye vrema tuzo kugira ngo biroroshe gira akajambo kanyuma abakunzi ba Woman TV kandi turizera ko n'abakunzi ba Dunia TV ikiganiro kibashikako akajambo kanyuma ni kumenya mbega nkiri muto cyangwa ababyeyi banje bari banyiteze iki ku bijyanye n'ubuzima bw'ishuri hanyuma wongere wibaza ati mbega jeho nifuza ko ejo